jewe Sara nije wakunze jewe oya hari agaho nakunze kitwa Jesse gaho gato karekare vraiment nagakunze kuko ariko muri mugani ko karakwirukana vraiment nagakunze cyane bya sedi ntamwe atakintu nokora ko natamubonye yego bakozi bagisha media bana imbavu ziwacu dukuri mwicumbi hama Jesse waragakunze kaya gahungu karekare ariko je kariko karanyirukana nyimba wakabaye muri kijya kiganiro je kariko karanyirukana kayo karakwirukana vraiment naramukunze nakintu nobona nokora kabise vraiment natamubonye umenga sinosinza no gusinzira na mahoro ndo none musanzwe mubana canke wamubonye mu biganiro kubera ujya ntakunda no kugaragara mu biganiro n'umushefu muri Wakalite none wamubonye mu biganiro ca vraiment namonye mu biganiro ndamwiyumvamo ca ndamukunda uko imere vraiment naramukunze bya serie umvana nico tumana shasero ko muduhuza nawe ndamukeneye vuba uramukeneye vuba none Sara none we nta wundi muntu usanzwe mukundana w'umuhungu oya vraiment nisize mugenda ndi mukunze je na wafite no gawe nyene uramubonye uravuga ati jewe Jesse none ko konze kajya gahungu ari kembamba we kajya ubona muzoshobona nakoye vraiment tuzoshobona n'umubogare mwiza nuramubona vraiment n'umubogare oya vraiment arabyibushe nawe yakaronze kanganuko aha n'umubogare vraiment Jesse nguru umubogare vraiment karonze vraiment kajya gahungu karonze kandi ni kare we nawe uri mugufi none bizogenda gute si akunda abademu bafise ingiti nawe haguruka turaba auna mama angalia auna cha wapi angalia mama ash ni hatari ni navyubona wewe sha je vraiment Jesse ndamuhebuje Jesse kuko igisusu ntugira mama ndagifise vraiment amatako narumye gute Sali bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye nije ngaho imbere ya kamera ni Ntare G ya Ntare musanzwe muzi ya Ntare ubisigaye iri kundero ya Ntare sigaye yitonda sana rero uno munsi nahuye n'umugenzi wanje ngaha anyarambara ati vraiment Ntare je ndagukeneye ikintu dushobora kuyaga ndakubona kenshi mu biganiro ariko je uno munsi ndagushaka tuganire tuyage nawe se wundi ngira muramubona ngaha rwande yiwanje hama icambere coco nagomba ndamuhe umwanya amaze kutwidondora atubarira akazina kiwe hama ibindi navyo turaheza tubiyage muraza kudukurikirana mudutega amatwi amahoro meze neza ego nene kumenga nyene ntucangamutse menga ntunezerewe ndanezerewe nezerewe kubera turi kumwe cyane gose aba bari ramutse abakunzi ba Inyishu Media yitwa Inyishu Media niri ngaha Inyishu Media baramutse hama bari nakazina ka hama ndabaramukije je ku mazina nitwa kaje neza Sara ureko ufise akazina keza Sara merci hama nkaba naragukunze vraiment bakunzi ba Inyishu Media wakunze je ego nije wankundiye ikinone vraiment je narinzi ko je bakunze Inyishu Media je yambariye yuko ashaka duhure twicare tuyage none wakunze je vraiment kuyaga ni vyiza vraiment kwa nagukunze nakunze uko imereye FC ibiganiro byiza hama nkaba nakunze gose nko forum uri umubogare mwiza vraiment nacubaye ariko je vraiment Beni unaona Sara vraiment ariko je Sara je ariko je musanzwe mfise ikibazo c'abantu bagunda kunkunda sana none we nawe je kandi kumbarira kunkunda numva ko ivyo bintu menga je nibona no hava ndakwemera byo kundo kanyemera jewe Sara nije wakunze jewe oya hari agaho nakunze kitwa Jesse gaho gato karekare vraiment nagakunze kuko ariko muri mugani ko karakwirukana vraiment nagakunze cyane bya serie ntamwe atakintu nokora ko natamubonye yego
bakozi bagisha media bana imbavu ziwacu dukuri mwicunga hama JC waragakunze kaya gahungu karekare ariko je kariko karanyirukana nyimba bakabonye muri kijya kiganiro je kariko karanyirukana kayo karakwirukana vraiment naramukunze nta kintu nobona nokora kabise vraiment natamubonye umenga sinosinza no gusinzira na mahoro ndo none musanzwe mubana canke wamubonye mu biganiro kubera ujya ntakunda no kugaragara mu biganiro n'umushefu muri Wakalight none wamubonye mu biganiro ca vraiment namonye mu biganiro ca ndamwiyumvamo ca ndamukunda uko imere vraiment naramukunze vya serie umvana nico tumana cha serie ko muduhuza nawe ndamukeneye vuba uramukeneye vuba none Sara none we nta wundi muntu usanzwe mukundana w'umuhungu oya vraiment nisize mugenda ndi mukunze je no wafite no gawe nyene uramubonye uravuga ati jewe JC none ko konze kajya gahungu ari kembamba we kajya bona muzoshobona nakoye vraiment tuzoshobona n'umubogare mwiza nuramubona vraiment n'umubogare oya vraiment arabyibushe nawe akaronze kanganuko aha n'umubogare vraiment JC nguru umubogare vraiment karonze vraiment kajya gahungu karonze kandi ni kare we nawe uri mugufi none bizogenda gute siyosa none rega nakari umuntu muri bakora no mugufi vraiment namwisize umuntu urukora manana ukora mboga ari mwiza ukora manana nawe nabyo urabona yawe nubibona je urazi amaso rega y'uwundi hari gusanga ku muntu abakunda nkaje usanga nk'amaso yiwanje Jesse je sinubona kari mwiza vraiment gute je wanje mbona ari mwiza je wanje yarambere vraiment kandi kuko naramwisizemwo mbona atacu nokora natamubonye ubu rero we Jesse akuraza itiro ijoro ryose guma mwiyumvira Jesse none we Jesse none we ngaha anyubona azogushobora ego frame bakunzi banyisha media iko mambo hapa sio mambo sana kweli akia Mungu none basi nka Jesse none muri urwo rukundo mukunda umva none umuteguriye iki vraiment cinda muteguriye wenyine ni akibona zimva buka nazimvamo azibona urukundo vraiment ndamukunda ko naramukunze bya seri oya tubona abandi bakobwa mugashika imbere y'umuhungu ngo muramukunda nibiki muga mumaze kuba muri kumwe mu rukundo mugatangura kubasuzugura oya vraiment iyo nzira siyo je naramukunze kwa naramukunze navyo kumusuzugura birimo urumva we mushitse nko kuburira ivyo match yogenda neza cyane gose Sara Jesse ndavyemewe ko ivyo wewe umushobora Jesse kubera iki je ndamushobora vraiment nabyubona none nawe kwandaba none se je mbona nyene bakunzi banyisha media mu ndabire naga demu keza mana amatwi yaratoboye hana matrase iyi trase ni yaze nubona kari zede none uzoshiremwo rero yaje rero kugira ndahinda ko ari mushiri wanje shasha bizina ry'umushiri wanje none ubu nyene yamaze kubashiri wa yo vraiment naramukunze umva natamuye sindonga mahoro erega none urega hari guzo umukunda ukunda umuntu ukaje usanga nawe ntagukunda oya vraiment je ndaza zonkunda kandi azonyumva nkuko ndamyumvamo chaje vraiment have Jesse je no kubahuza nawe je no bahuza nawe mugabe bizovamo inyuma je ni muzumundonde ça vraiment gusuda umudoje wo business vraiment ndamukunda kuko Jesse je menga Sara nokuri no uruko budidenganya mu biki vraiment nabyo kubera Jesse ndamuzi rana karagahungu konze gakunda ibidemo ofisi bisusu bingana we nawe ndavye ngako untebe mbona menga intebe menga niyo yicaye nesi sawa aje ndazi tuzokundana vraiment kandi nazo niyambura wenyene numva cyo ibintu bimera meta none tubarire none Sara we ni giki ubona Jesse ni yakubona azohamukira umva ndi myiza abandi bari baranyungurika gusova aje akunze Jesse wenyene kwa namukunze ko nadazonkunda sivyo vraiment urukundo rwanje nawe njyanira uzotana garanti mbavu zangu bakazagisha beza vraiment je gandi kumera Sara ndiko ndayaga gusa mumaze igihe kinini ya cyane mutabona amenye yiwanje ariko ungiye kuzadatwenga mu biganiro Sara ndabona Jesse nyene we nto ahubwo we Jesse wo muheba tukakurondera nka Claudine canke nka Janet akaba ari umwikundanye
oya vraiment je shaka Jesse wenyine na wundi nkeneye Jesse n'umuhungu ne na wundi nkeneye makubwa. None kwanza ridira kwanza ndakubaza Jesse nde cyambere coco ndakubarire Jesse nakunda abakobwa pardon ndakwisa umuhungu niwe uri umuhungu oya Jesse ndi umuhungu uri umudemu ego Jesse akunda abademu bafise ingiti nawe haguruka turaba auna mama angalia auna cha wapi angalia mama ash ni hatari ni navyubona wewe sha je vraiment Jesse ndamuhebuje Jesse kuko igisusu ntugira mama ndagifise vraiment amatako narumye gute ufise Sara no kuri ufise amatako yumye Imana yaraguhezagiye kukugirira amatako yumye gute nefise amatako yoroshe nabibona yaragumye oya yoroshe oya Jesse rero ikindi naco Jesse yinzi aveje basi je ndaguhuze nawe urumva cinda mu telefone mu kiganiro mu telefone vraiment oya je basi je ndagutora ndakujane muhure nawe sawa nturyohewe basi kuba nzoguhuza na Jesse ndaryohewe vraiment bive ku mutima ugiye kuzoduhuza nawe ndanezerewe none ni mwahura nk'ikintu cambere utangura kumukorera n'igi cyo cambere ngura kumukorera nuko natangura kumuha akabizo akabizo ni imingwa yiwawe ni ya Jesse bize guhura nyene hagati sha bakunze banyisha umeze si jewe asha jenda andi mu kazi kiwanje uwafise ikibazo nka kwa kundi twabarira kari nyishu ku bantu bose kari nyishu ku bibazo byose uyikundira Jesse aramukunda ubonye rero bagomba baje hamwe none ko mumaze kuja mu rukundo hakenerwa ibintu byinshi mu rukundo muzoja gutembera muzopanga ubukwe na mariage ivyo bintu mwebwe mu rukundo rw'iwanyu bizoba ego cyane gose bizoba kandi byosumba ivyo abandi bagira none nka mariage nko murakundanye nko muri iyi indwi kurikira mariage ni ryari muzobitegura ryari canke wewe mukumuha umunezero zomunezereza gute je mukumuha umunezero vraiment nkuko ndabibona zomuha umunezero vraiment uhagije hama ni nk'indwi ivuyemwo indwi zivindamo indwi umunezero indwi zibiri hama tugatesha tutegura ubukwe yego na Jesse bakozi bagisha imeja ngandi ko ndayaga na Sara n'umudeba akunda Jesse yo muri Wakalayi TV umuchef de programme yo muri Wakalayi TV none we Jesse wamukunze kubera afise akazina vraiment Jesse namukunze ni mubogare vraiment nakabogare keza ukarabyo karakabuga nyene gatamusurana kareme vraiment canke nubona gute nkundiye cameraman wanje wana atari bogare kumusumba Jesse oya vraiment niyo sunje ubogare Jesse vraiment bo warapfuye kuri Jesse umva nuko no basi narayize umva atamubonye sindonga mahoro tugushimiye cyane gose shimira sezera n'abakunzi banyisha umedi hama kuba ndabaseze vraiment muragize neza ko bagiye kuduhuza na Jesse ari asharo agiye kumufasha wanje ndabinezerewe cyane gose vuye ku mutima gose ndaryohewe Beni ranaye ukate kamera tu basi juu hapa usara ataweza nichekesha mbavu zangu zo imbavu zanje zo nabasanga zaturitse gute mbare ko kunda Jesse Beni